Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa. Turaza kugaruka ku gisata c'umutekano ndetse n'intwaro ibereye, aho tuza kugaruka kuri Gervais Nderakobuca, umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi. Ni mu gihe Gervais Nderakobuca yaheruka kuboneka gutya kera, umushikiranganji wa mbere Gervais Nderakobuca yaraye akariye ikigega Anagesa kijejwe kugura umwimbu w'ibigori. Hari ibibazo bibiri bihanze abarimyi b'ibigori yaraye yishuye ko turaza kugaruka ko muri ano makuru, ndetse tunababwire ingene yagabishije indongozi nkuru z'iki kigo, aho gushika ku wa kane Anagesa Gervais Nderakobuca ubwayo yayibwire ko igomba kuba yarishe amadeni yose ifitiye abanyagihugu. Ibi turaza kubigaruka ko muri ano makuru mu buryo burambuye. Mu gisata c'umutekano nk'uko nababwiye, intambara iri muri Kongo iriko iramara abasoda b'u Burundi. Ni mu gihe hari imirwano noneho idasanzwe iriko iraba, aho ibihugu vyagiye birarungika abasirikare nabo navyo bifise ubwoba ko bashobora kuzogwa muri iyo ntambara ari benshi. Ni mu gihe ahambavu y'abasirikare b'u Burundi bagiye baragwa muri iyo ntambara iriko irabera mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, abasirikare ba Afrika y'Epfo nabo barahohoneye bikomeye cane. Abasirikare barungitswe na SADC bobo ivyabo ntivyorosha. Abasirikare b'u Burundi bo uravye n'amakuru yabo ntakije habona, kubera ko bagiye barakwa amatelefone kugira ngo batavugana n'imiryango yabo. Ivyabo rero ntivyoroshe cane uko hamaze kugwayo abandi benshi cane tutobasha kubonera ibiharuro. Abiwe rero barabaza amakuru y'umusirikare Ntaco Nkurikira Oscar. Uyu akaba ari mu rwego rw'abasirikare batoye, avuga muri komine Gisuru ho mu ntara ya Ruyigi. Abe bavuga ko yarungitswe muri Kongo kw'igenekerezo rya 5 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2023. Ni ukuvuga ko haheze umwaka n'ukwezi Oscar Ntaco Nkurikira agiye muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Bavuga ko kuva agenda batarigira basubira kumwumva canke ngo baronka amakuru yiwe. Abiwe barafise ubwoba ko yoba yarapfuye ntibabimenyeshwa. Dufatiye ku kiringo abiwe bavuga ko yagiriye muri Kongo, Oscar Ntaco Nkurikira ngo azoba yarungitswe muri Kongo Sud Kivu guhiga Red Tabara na FNL yanzaba mpema. Ubundi ngo abarungitswe muri Sud Kivu bahora bagomborwa uko amezi 8 aheze, ariko ivyo vyarahagaze aho abasoda b'u Burundi barongikiwe no muri Nord Kivu kugwana na M23. Ikibabaza imiryango n'ingene abasirikare bashobora gupfira muri Kongo babo ntibabimenyeshwe. Gushika hagati muri nzero y'umwaka w'ibihumbi 2024 abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bari batunze amatelefone, ariko kuva ico gihe barazibatse. Ubu ntibavugana n'imiryango. Nibo basirikare bonyene muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo baterekuriwe kuvugana n'imiryango. Abasoda ba Kongo barafise amatelefone kandi aribo abacu bagiye gufasha. Abasoda ba Afrika y'Epfo barafise telefone, aba Malawi barafise telefone, aba Tanzania nabo barafise telefone. Abarundi nibo bonyene bashizwe muri ayo mahano mu gihugu kitari icabo. Ngivyo rero ibiriko biravugwa, bakigwa muri imigwano bo baracari benshi cane, nazo tukaza kubigaruka ko makuru yacu akurikira turabira hamwe ivyizungwaro ziri mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Aya nandi yose ntucikanwe, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwe nadushikiriza, sangize ano makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hazembeza igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Murano makuru nkuko nari mpejeje kubabwira, tugiye kugaruka n'ubundi ku vyatangajwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca. Benshi bahora bibaza aho wa mushikiranganje yahora avuga Uburundi bukajugumira aho yagiye. Avuze ko inzu zibomorwa ku mabarabara yose y'igihugu zaciye zibomorwa. Avuze ko atakinga ipikipiki canke tukutuku akeneye gusubira kubona mu gisagara ca Bujumbura. Vyagenze gutyo nyene, imiryango yararize ariko nta casubiwemwo. Akiri umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano, yari umuti w'ibibazo vyose. Yayubashwe kurusha n'umukuru w'igihugu, ndetse bamwe bakaba bari batanguye kuvuga ko ari we akwiriye gutwara igihugu.
hari haheze amezi menshi cyane arenga 16 Leta General Gervais Ndirakobuca ari umushikiranganji wa mbere. Abarundi ntibari bakimwumva, benshi barabazanya nimba koko ari we mukuru wa leta nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga. Rero ivyo vyose yaheruka kuboneka gutya kera. Umushikiranganji wa mbere yasubiriye gukarira, yakariye ikigega Anagesa kijejwe kugura umwimbu w'ibigori. Hari ibibazo bibiri bihanze abarimyi b'ibigori yaraye yishuye ko Anagesa igurira abarimyi ntigurira abadandaza. Iki ni ikibazo gihambaye cyane. Mu mihingo myinshi y'igihugu hariho imyidogo y'abarimyi bavuga ko Anagesa ibagora, bagaca badandaza umwimbu wabo ku badandaza babaha amafaranga make, maze babadandaza bakabishora muri Anagesa kugira ibagure ku mafaranga 1700 ku kilo c'ibigori. Muri komine Bukemba ho mu ntara ya Rutana, abanyagihugu bavuga ko ubwo bubisha bukorwa n'abadandaza bafadikanije na Buramatari Olivier Nibitanga kugira bibe abanyagihugu, hamwe Anagesa yohagarika kugurira abadandaza ngo buno busuma nabwo bwoca buhagarara. Ikindi kandi ngo Anagesa inyarutse kuriha amadeni ifitiye abanyagihugu. Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yarayategetse Anagesa ko igomba kuzoba yahejeje kuriha amadeni y'abanyagihugu ku munsi wa 4 w'iyindwi, aho akaba ari kwigenekerezo ya 11 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Iyi nayo ni ingingo ihambaye. Abanyagihugu bari bamaze iminsi bidoga ko batanze ibigori vyabo ariko ntibarihwa udufaranga twabo. Bino kandi bikaba biri mu vyatumye abadandaza bikika mukiza. Abanyagihugu bakaba barahisemwe kugurisha ibigori vyabo ku mafaranga make, ariko akaba ayabona nkako bashira Anagesa batazi igihe izorihira. Ico abanyagihugu bakunda kwa Gervais Ndirakobuca ngo nuko iyo yafashe ingingo ikaba ari nziza ayivuga akazi kandi akayikurikirana. Aho niho atandukanira ngo na President Evariste Ndayishimiye agwiza amajambo atangiro. Izindi ngingo zigiye mu ngiro ngo zizofasha abanyagihugu n'ubundi. Gervais Ndirakobuca rero iyo yavuze benshi barabizi, n'umugabo w'ijunje n'ijambo ku buryo gusubiza inyuma ico yavuze canke se ingingo yafashe babikomeye cyane. Benshi baribuka igihe yafata ingingo yo kuvana amakinga n'amatukutuku mu gisagara, yo kwirukana amakinga n'amatukutuku mu gisagara ca Bujumbura, ingene vyari vyagenze, aho General Bunyoni ariwe yari umushikiranganji wa mbere ico gihe we yagenda avuga amajambo ko abanyagihugu ko iyo ngingo bagiye kugiga kugusa. N'ubundi Ndirakobuca we yagaruka akavuga ko amakinga n'amatukutuku agomba kuva mu gisagara vuba na bwangu, kandi ivyo vyarakozwe. Benshi bakavuga ko indongozi nyinshi zigeze zirakora ivyo zemera abanyagihugu nka Gervais Ndirakobuca, n'ubundi ibintu vyoja mu buryo mu gihugu. Nako kandi tukiri kubirabana n'ibifungurwa, ibiciro vy'ibifungurwa ngo vyaraduze cyane. Ibiciro vy'ibifungurwa vyankenerwa vyaraduze cyane ku isoko nkuru ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Mu kiringo kidashikana amezi 3 ku bidandazwa bimwe bimwe, ibiciro ngo vyigwije na kabiri. Abaguzi bo bakidoga ko batagishoboye kurangiza ukwezi. Ikiro c'ibitunguru vyera cavuye ku mafaranga 45,000 kija ku mafaranga 2,500 kija ku mafaranga 8,000 y'amarundi. Ibitunguru bitukura vyo vyavuye ku mafaranga 2,500 bija ku 7,500. Ikiro c'ibiharage bisanze vyitwa canga vyavuye ku mafaranga 2,500 bija ku mafaranga 3,200. Mu gihe kinure vyavuye ku mafaranga 3,000 bikaja ku mafaranga 3,700. Ibiharage navyo vyitwa muhoro bikava ku 3,500 bikaja ku 2,500 mu mafaranga y'amarundi. Ku muceri ulimirwa mu Burundi wavuye ku mafaranga 3,700 uja ku 4,500 y'amarundi. Nayo umuceri uva Tanzania wavuye ku 5,000 uja ku 6,000 vy'amarundi. Ku bindi bidandazwa, ikiro c'amateke kigurwa amafaranga 1,500 mu gihe cyahora kigurwa amafaranga 1,000. Imyumbati yavuye ku mafaranga 1,000 ija ku 1,500. Ifu ya nyuma y'imyumbati inyange iva ku mafaranga 1,500 ija ku mafaranga 2,000. Nayo ifu nziza ya mbere iva ku mafaranga 2,000 ija ku mafaranga 2,500. Ibiraya bikava ku mafaranga 5,000 bikaja
ku kiro bija ku mafaranga 1900, nayo igitoki cyahora kigurwa 1010 muri nzero bukigurwa 1015. Ivyamwa ubu vyarabaye imfungurwa y'abavuye hanze y'igihugu canke abo muri ONU hamwe n'abandi bakomakomeye, niko umwe mu baguzi twasanze muri iyo soko yidoga asigura ukuntu ivyamwa vyadugije ibiciro gushika kwigwiza inshuro 3 mu kiringo kimwe. Basikete yahora igurwa 3000 yaraduzije ku mafaranga 8000. Mandarine zahora zigurwa 1000 ziraduga ku 2000. Imyembe 5 igurwa 5000 mu gihe yahora igurwa amafaranga 1500. Uti mfise abana 7 ngaburira ha mpande y'abandi babiri ndeze hamwe n'umukenyezi wanje, ndonka ibijumbo bigoranye, ubirangora cyane kugurira umucero umuryango wanje bivuye ku biciro vyaduze. Amafaranga ndonka nta kigarama kuko nkora nabi mbundabunda ncungana n'abapolisi batubuza gukorera mu gisagara ca Gitega, ni kumwe mu bunguruza abantu n'ibintu ku makinga ashinga intahe. Asaba ababijejwe gutorera umuti ubukene businzikaje Uburundi. Iyo duga ry'ibiciro ririko ryibonekeza mu kiringo c'amezi 3 gusa. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega cyane abakozi ba leta bahembwa imishahara bita ko ari ntica ntikize, ubungu bari mu ngorane zidasanzwe mu kubaho. Abadandaza bo bavuga ko iki gihe c'imbere y'impeshi camye ari ic'inzara. Uti ntituronka ubushaza n'ibiharage kandi bimaze ukwezi kurenga. Ubwo ubukene butuma ibiciro vy'ivyankenerwa biduga. Nibaza ko imvo ari gabanuka ry'ibifungurwa barimi bivuye ku mpeshi. Nibaza ko kandi gushika mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka w'2024 hazoboneka agahengwe, niko umudandaza wo mu isoko nkuru ya Gitega asigura. Abandi ibishimikiza ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro. Tunibaza ko iduga ry'ibiciro rifitari isano n'ubukene bw'amafaranga mva makungu hamwe n'ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro. Ivyo birafise ingaruka mbi ku rudandazwa rwacu, niko umwe mu badandaza ibifungurwa mu gisagara ca Gitega agaragaza umubabaro. Ibiriko birabera igitega ngo biri no mu zindi ntara mu gihugu. Umukuru w'igihugu ngabona ko abarundi baba mu murima wa Eden. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda kugira ngo tuje ucikanwa nadushikiriza. Sangize kandi no makuru bagenzawe kugira ngo batuje bacikanwa nawe niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi. Ayo mu gisata ca politike agati k'akazina muntu, imigenderanire n'ayandi makungu, intwaro ibereye n'ibindi vyinshi cyane nandi yose twabateguriye kuri uno munsi. Ntimuze gucikanwa no Muhoza TV. Imana iba hezagire.